budasiguritse. Muramubona umusore w'igihugu yamaze kuba yishikira mu karere meze neza. Yamaze kuba yinjira. Drizzy amuzanye inkubere niba atari inkubeta mu Kirundi kwakunze kubivuga. Drizzy umuntu mukuye he? Mutama semibira. Wumve. Ano tuzobicisha umunezero. Akamara naragenze ndabona ubuhanza kubusigura birago. Nakira n'umunyi ni umuzanye. Yes, nuko bimeze muri Classic Vibes. Murabizi yuko abari vibe after vibe. Murabizi ko abari ibintu bimeze neza cyane. Nako twamaze kuba tumwakira hariya. Yamaze kuba yishikira muri The Sound of Happiness. Mwite Stilozo. Kenshi dukunze kuba dutanguza gukora aka biography ko muririmbyi tukavuga amazina yewe y'abavyeyi ariko ibyo tukunze kuba tubikora mu gihe ari rya mbere ashitse muri PJ Classic FM. Ariko kandi reka ndakubwire nti no muririmbyi w'umurundi. Bona ko abantu benshi batangajwe n'umuzo wiwe muri entertainment. Abantu bavuga bati uyu musore biragoye ko no mu buzima busanzwe nimba ari kameze niho muntu ubona ko atigera afisha ubusa amahigwe aronse. Reka nakubwire ko kwigerekerezo rya mbere kwa gatatu 2024 niho yashira hanze indirimbo yiwe ya mbere yise Why Not. Aho ni mu gihe YouTube yiwe yari yayuguruye uwo munsi nyene. Bana vya bindi byo kuba ufise aka YouTube ugenda urafollowinga abaririmbyi ufyonda ukomanta tukomantere hari aka YouTube watanguye muri 1900 cyangwa muri demi. No kuvuga umunsi wa mbere yugururiye YouTube ni nawo munsi yashizeko indirimbo yiwe ya mbere. Uno munsi exclusivity nuko urubuga rwiwe rwakwije abantu 50,000 barukurikirana ku YouTube. Bisigura ko mu mwaka umwe n'amezi agera kuri angahe hari amezi agera kuri 6-7 urubuga rukwije igice c'ibihumbi 100. Bisigura ko mu wundi mwaka petete razoba ronse hari ya Silver Award. Wumve yuko muri iyo Miss Mikeyi sinzi ko abantu benshi baba bazi kubiraba. N'umuntu afise imyaka mike mu muziki w'u Burundi ariko nizi mbuga dukoresha yuko za research kuri we barakubwira bati umunyamuziki. Yes, ni Stilozo ubona ko afise indirimbo yitwa Why Not yatanguriye ko yaraje n'indi ndirimbo yitwa Dirigiza, yaraje n'indi ndirimbo yitwa Ivyo Bito ari kumwe na 90th, yaraje n'indi ndirimbo yitwa Wumve, yaraje n'indi ndirimbo yitwa Thank You Ja, araza n'indi ndirimbo novuga yuko ikimoto ubushashi maze imisi 2 yonyene. Indirimbo yitwa Numva Ndyohewe, indirimbo yasohoye nyuma y'umwaka wose atari karaboneka muri entertainment. Abantu benshi bavuga bati mbega yagiye for the first time muri PJ Classic FM ku nshuro ya mbere muri Classic Vibes. Ku nshuro ya mbere peut-être gishobora kuba ari no kiganiro cya mbere akoze kuva so indirimbo yitwa Numva Ndyohewe. Of course. Turamuhaye ikaze muri Classic Vibes. Brother, winjira gute? Umve skripa. Ngo tujye kwiwawawa. Ajya kwiwawawa ni he? Kwiwawawa ni kwibarabara aho bayahigira amafaranga. Ya wabiboye? Ijire warakuye? Aya ijire nabaye ndahagarika. Muga nka weekend ndayitamwo nkayahiga. Ndashaka umunsi umwe nzo urakaribu cyane uzozurotira. Ukorera hehe? Nkorera mu cyaramo. Hajya mu cyaramo harimo ibintu by'amabarabara kujya mbere no kujya kangahe? Oya. Cyarama ya mbere, cyarama ya kabiri, ya gatatu. Ni mu ya mbere, ni mu ya kabiri, ni mu ya gatatu. Twebwe je musi mwe nzokubinda washa. Ubona akaviyo n'agapost ndetse ndaje kurotera kwa Stilozo. Neza cyane. Nuko rero bimeze harakantu. Imbere umenga ari cyapfana na Melanini Boy. Kubera ko yirabura. Agakurere karafashe. Turi muri Afrika. Hajya
donc iciza amen karite yo kuba umuntu wirabura donc uvuga nk'iciza ibyiza byo kwirabura kugira uruko kwirabura ibyiza sindi umuhinga wa cyane mugango nkurikije ku by'abahinga bavuga umubiri wacu uratunga ikintu cyitwa melanine melanine iyo ibaye nyinshi umubiri wawe ucugira icyo bita ngo ukwirabura mugasi ukwirabura bisobanura ko ufite melanine nyinshi so akazi ka melanine katurinda iki ya micanwa y'izuba ikaze urumva ko ari ikintu gikomeye kandi ikintu ubushakashatsi sinzi ko mwari mukizi ari ikintu kivuga ati umuntu wirabura ngo arateba bishitse ubwenge n'umuntu w'inzobe kugwara kanseri y'urukoba umuntu yirabura usanga melanine iwe imurinda kugwara kanseri y'urukoba kuruta umuntu w'inzobe ivyo ndavyemera brother hari nakandi kantu kuko ngo bituma utagira iminkanyari vuba ako nakonzi kuko sindakibona ako sindasaza urasaza fise ubuhara n'imvi jene umusaza w'umujene niko novuga umusaza mu mutwe mugaba ku mubiri ndi umujene kabisa karibu cyane muri Classic Vibes karibu muri PJ Classic FM kunchiro yambe asante sana merci beaucoup murambabarira ndagwaye aka grippe ijwi niri kuryasohoka neza ukuntu kibazo naho kwasamura nari sanzura ndabashimire ni ryambere sise muri PJ Classic FM mu mwaka nari maze ngira ibikorwa by'umuziki ndanezerewe muri make kandi sineko ndabasaba n'ikigongo hari ikintu nari naragiye kure cyane cyane amaradiyo asamirana mu banyagihugu nari naragiye kure mwambabariye kubera imbabazi bazifite ariko wari watinye iki hari habaye ikibazo urabona nari muri nasa n'umuntu ari muri asa n'umuntu ari muri management rero ivyo nakora narinda gusaba uruhusha runaka ku bantu runaka rero ari igihe tutabihuriza ko bakambwira tekereza sinzi ya management ubu warayivuyemo ntimukiri kumwe ya ubu ndi independent Totomo Totomo ubarizwa muri Wumve Gang Wumve Wumve Gang iriho irahari no mu ndirimbo hari irimwe muri cover iriho kirimo ni si gang ni umva wumvise nka Wumve Gang ukibaza ngo ni gang usanga abantu babitahura gutariko Jen naita gang comme famille ni famille ya Wumve inshigikira aba supportinga ni shasha nimwe abantu bangana gute abantu turi batanu harimo ababosi bangahe bafise amafaranga fatika na ababosi barimo ahubwo hari ababosi b'ivyiyumviro harimo abantu b'ivyiyumviro bakira abajino biri sharp birumvikana ko bimeze neza cyane ariko management yawe nizire ko yaguhaye ikijanye n'uburenganzira ku mbuga zose mwakoze mukiri kumwe imbuga zose ngenda zifise ngenda zifise hage mwapfuye kugira ngo uveyo bana kintu twafuye no mwanya wageze barambwiye ati harageze ko nawe utangura kwirondeza hage makoranya igihe ngana gute umwaka umwe babirarangiye ariko nezera ko ibyo bari bakubwiye kuva mbere babikoze ari ibyo bakoze n'ibyo batakoze mwapfuye ko hari ibyo batakoze cyane ibyo bakoze bitakunze ko bikora narabonye impamvu bitakunze bishobora kuba biva ku buryo nkabona narabitahuye ariko mwebwiye nkuru yanje muri ko murayicagagura iyihe iyo management ni yahe bega bautayizi urayizi iyi ni FM bautayizi iyi ni FM ni ryambere uje nga Sirozofe abantu barakeneye kumenya mbega Sirozofe umuzo wiwe mu muziki kuko twabonye bitangura nka blague bitangura ukora kajya ga challenge kagakora karahitinga mbega peut-être warakoze ibiganiro ku ma TV online kwa mugabe iyi ni FM abantu batabibonye bijya biganiro wakoze bafise twa du telefone hari umuntu wabonye ku materi watubwiye ati nahora ndabumva ku radio gatoyi cyane ariko ubu naraguze Android ni bon kabisa tubwire kajya ga challenge wakoze uri kuraririmba wambaye ijya kajya gahuzu kajya kajire ka limiter kajya ga challenge wakoze kari kanditse canke ni freestyle wakoze ako niko kabazo kambere yari freestyle yari freestyle gusa video
yari mipango gusa amajambo naririmbye yari freestyle yari freestyle sawa ukaririmbye ari freestyle ukabona abantu baragakunze nico cyatumye wiyumvira kugenda muri studio kuririmba canke wari usanzwe ufise target zo kuririmba canke wari usanzwe ufise izindi ndirimbo wari waranditse swat wari ufise no muri studio canke kuririmba kwawe byavuye hajya nyene canke byari bimeze gute oya ni byavuye hajya kuko ya freestyle nayikoze sanzwe ufise indirimbo zigera kuri 50 na nanditse nanditse ubu ziranditse ati nubu zirahari rero zimwe hari nzima manze gukora sigaye gusa ko zisohoka okay zirahari rero yari ni byavuye hajya kuko nari mfise nisanzwe mfise umugambi wo gukora music muga bihuranye n'ukuntu nari ku ishuri niga muri university muga navuga ati niyumvira iki kicotuma kuko nta buryo nari mfise navuga ati iki cotuma nkora umuziki nkaronka uburyo kuko je naje gukora umuziki sino kubesha naje gukora umuziki ndondera uburyo sinaje gukora umuziki utwaye y'uburyo oya naje kuburondera ni waje kumutwara mu muziki kuko na ubwo gutwara mu muziki narabubuze rero bihuriranye n'ukuntu ubuzima urabona ubuzima bwo hanze ngaha mu Burundi buragoye abajene gisanga dufise imano mugata mufuko okay cyane barahari kandi na benshi cyane je nanje narimwe mu bajene nkabo narashobora nashobora kumara nk'ikintu cy'ukwezi amezi abiri atana 10,000 nkozeko 10,000 denku canke denku nyene gamakemake warayaronka y'amayinite yo sensa urashobora gucoresha umugenzi ushobora gucoresha umuntu ati muga umuntu aza gucorere 10,000 kaka ariko aho nyene urumva ko wari usanzwe ufise n'izindi ndirimbo ariko tuca tubona kajya kantu wakoreye freestyle niko utanguriye ko kuririmba kandi hari izindi wari wanditse ariko waciye utangurira kuri kajya oya kajya nashase ugakora nko kurondera viral yesu ukubesha je ndi umuntu nzi kurondera attention y'umuntu nimba nakwitumye ati nshaka umuntu turi kumwe yame attention no gikora ngo mbere y'umuziki narasanzwe nakina amasinema nari umu acteur ibya byo ma club rero n'umuntu nakuze ndi umusharp ndazi kurondera attention y'umuntu rero ijya video nayikoze ugira kurondera content content urakoze cyane rero ijya video nayikoze ugira ndondere content yo gutegurira yo kwinjirirako kuko uyu muziki urabizi nawe utagira content biragoye amuna chayibaza ati kujya kuntu winjiye ijya style winjiye ko kujya kuntu uririmba akajya ga style nyene ka rap nyene umengera avanza mu tuntu niko ga style wari wateguye no kuririmba muri ziriya ndirimbo za mbere wanditse cyanye wabonye ati kujya kuntu nakoze iyi freestyle nkabona babikunze reka ce mbandanya muri iyi style nyene ese n'izindi wanditse ziri muri ijya style nyene rap drill oya si style imwe jewe sanzwe ngubita amastile yose muga nyinshi zaba zanditswe muri rap kuko rap nico kintu nabe cyambere havuye football nkunda donc ukunda football hama hagasubira umuziki hagasubira rap umuziki muga yo nyinshi ni rap nyinshi zari rap ndimbo nyinshi no za umve zose nazanditse zari muri izo ziri mu za 50 na za thank you ja itarimo n'ivyo bito byo nasohoye nyinshi nova nka 60% 70% ni rap ko je ndakunda drill muri zo ndirimbo 50 uvuze byo ngo harashazgaye mwo 40 zirenga harengeze n'izindi zaraniyongeye n'izikiri 50 n'ubuguma wandi n'ubuguma nandi ugikora kajyaga freestyle kakagoinga vaira abantu bakakumenya management yagute mwari mwabivuga cyane ntimwari bwanahure nitwari bwanahure babaye bunore kujya nabaye viral kandi ni ndashobora kuba nihenze mu kuvuga ni ari management bajya ko ari nk'abagufasha ibikorwa muga je nashira mu mutwe ko yari management muga ni yari management so ibiri mu bintu byatumye mvuga guti ibintu byatumye wijajara gute nifata nkaho umengo ndafise management izokora byose ngo dushaka mutengo management ikora byose muga hari ibikorwa byasaba yuko nanje nikorera
rero mukiri kumwe tukiri kumwe muga nkaca shira mu mutwe kandi management mugana na contract twari dufise ariko icyo wasaba muri kijya gihe baragikora ya gikomeye cyane barankoreye ikintu bandiye indirimbo zine bambwiye ati aho indirimbo zine turazikurihira tuca turakurira na video zibiri ku director we wifuza kandi nizo ndirimbo zine tuzikurihira ku muhinyanyuzi wo ngaha mu Burundi ushaka urumva ni ikintu ciza ubuhaye umuntu acirondeza gitangura cyane kabisa so hama barankora ikintu nzokamanda bashimira uravye ukuntu kajya kantu kakiriwe ukabona baraje kugupropoza ko bo gushigikira wabyakiriye gute muri kajya kanya wiyumva gute ari umunezero bro ari umunezero cyane gose cyane mbari yari bidatahuritse nko kubona ikinyamakuru nka kijya kije kukurondera ati rego kivugana uravyemerewe ya okay nta kibazo ikinyamakuru nakijya akeza leta okay ubu turakimenya twari twagumye twimbe ni aho bica byumvikana ko mwavanye neza ya twavanye neza sinashima ko twavanye rero ikinyamakuru gikomeye nka akeza leta kije kurondera usanzwe uri umupeti wo mu isite kabisa bakaza kurondera ati dushaka gufasha indirimbo urumva abari nk'indoto uvuga ati ibintu nivyo sinabitahura okay muga kubera ya confidence no kwa kwizera Imana kwacu tuba dufite bavuga ati nivyo nibinyene yari byaturemewe twebwe okay ariko iki gihe cyose mwamaranye na Akezanet mbega nico mwari mwasinyaniye ko mugiye gukorana naco nka contrat cyanye mwavanye hataragira ko muvana muto cyanye nta contrat mwari mufitanye na contrat iri hari bro mwari kumukorana gute umva uko twariko dukorana nk'aho ariko baramfasha muga kubera yuko urabona ukiri mushasha muri game bisaba ufise abantu bagukurikirana ibikorwa bamenya ngene babikujerera muri make sinarinzi game neza yeah sinari ndayizi so bavuze ati reka uko uri mushasha ko barambagije urusanzwe uririmba sinari sanzwe ndirimba byari bya bindi byo by'ama freestyle nyene muga sinari bwaje muri studio ngo sore indirimbo yo wanje rero bafasha umenga ati uyu arose hit nini reka tumufashe kwijera muga si management muga uzomushaka azoca kuri twebwe umukeneye azoca kuri Akeza bamurondere bamumuhe okay hama kugira yo muvane byagenze gute mwavuganye gute mwaravyumvikanye barabwiye ati hageze rero ko ntawe ugenda kwipamanira byagenze gute kugira muvane kugira tuvane umva harabayeho ikintu cyo kwitwa kudasohora ibikorwa cyane rero kudasohora ibikorwa kandi ari ikintu abantu benshi bibaza yuko Akeza ni management iri kwifasha ibintu byose ego barafashije ibintu muga harageze igihe bambwira ati nawe urakeneye abantu baze baragusahiriza umva nanguye kubasaba bya bintu nka management cyabaranyibutsa ati ni turi management sinzi ko munyumva turavyumva cyane ati ni turi management rero tangura wihigire nyimba ibyo usabye byo ari kubirondera ku giti ciwawe nanditse ndabona ati rero bwa bundi naribeshe nibagiye yuko bazonkorera byose muga si byose urumva haraho bashikana nkabagira neza aho umuntu agufasha umutegeka ngo gira nibi rero harageze igihe ndavuga ati reka hako abantu bagoma bibaza yuko ndiko ndafashwa financially na Akeza reka mpambane abantu babimenye kuko hari gihe niwomenye umuntu ashaka kumfasha agaca yibaza ati ariko bafashwa na Akeza ubwo Akeza ikintu cya mbere na mbere bamfasha cyari kucerekeye visibilité cerekeye réseaux sociaux cerekeye ama video kuri ha muri studio warimenya ama video oya video barankorera na studio barandindira muri make buri kintu baragikoze ni umva kari buri cyo ariko none wasabye kugira ngo ubu bakibure man urabona ubuzima big star arugiye uyinjire ugasaba usaba uhindure life mese babiza ba star sino bisubiraho baye life iri expensive kuba dushaka kuba life iri expensive ariko ushaka kuba life iri expensive mu gihe ata nico cico rero novuga cyo tuma nego nashobora kuba naragize amakosa ubwo je nasavye navuga ati urabona mbahana haraba mungura bakure urabona ibintu by'amadeplasement biragwera bamufasha uku urabona umuririmbyi akeneye ibi nibi birabamufasha uku muga barambwiye ati
ibyo tugufasha twebwe ni ibi ya rero nanje ubuzima bw'istar nk'ibujyamu bwarambereye bwaranyuvuge gute bwarancanganyije bwaranyuzuye waragize Florido Grandere barakunyuzura ya bwaranyuzuye bro kuko nari umuntu je narisanzwe mbayeho ubuzima bubayabaye kandi busanzwe kabisa sana gufata bisi ukubita ubugara hugeze kigori voka mu kigori barabaza kwishuri ukiga nkuko bisanzwe muga ibyo bitu ubusitani no kwishuri narahahagariza hewa kwishuri mwe ko rubanze brand ati brand ati ko dokwibesha mu bisi ni wari n'ubukibazwa ubu ari kintu twishiramo ngo muri bisi ngo bariko barandaba muga aho hari ubwa mbere muga harakeze igihe nanje ndicara ndavuga ati ubuzima niko shaka kubamo ntabwo nshoboye sinzofata amataxi y'igihe cyose kuko ayo mahera ndusanga ndiko ndishira mu ruhombo bana iki gihe tugezemo taxi yonyene usanga ari ni problem rero ndavuga ati reka basi ndeke kwihabura ikizonshobokera nzogikora muga akeza ndabashimira aho mugejeje ko nabo baravuze ati stilo ubu nawe icyo twakweretse warakibonye icyo muri game nawe ngene imeze genda rero wipambanire ni igiki rero yize muri urugendo yareka arakorana na Akeza Net mbega ugiye kubandanya ukora gute kugira ntitubone speed cyangwa umuvuduko wa Stilozof ugabanuka kuko twabonye hari haheze igihe kinini udasohora indirimbo umwaka wose bisigura ko peut-être hari ibintu wari kurategura cyangwa ni ubu buzima rero bwo kuza kwipamanira bwari ko burakugora gusubira ku maintain byari ko birakugora kugaruka nyene gukora tunabona kandi ko waciye ugaruka kuri audio kandi twari tukumenyereye ku ma video mbega Stilozof no munsi bimeze gute ariko akora umuziki gute mbega kuvana na Akeza Net biriko biramworohera nibiriko biranyorohera uko icuvuze nico cyatumye ngenda muri ukuntu iyi karme y'iki gihe cyose ni kucerekeye ibyo nyene narabona nk'indirimbo yuko numva ndyohewe indirimbo araheze nk'umwaka ndayikoze umwaka nayikoze kwa Joel arumva araheze umwaka ni n'amezi kandi sharko yarabanye amafoto so indirimbo yarangoye cyane kuko nivana na Akeza braza video bace bayikwima pardo gato nibayinyimye indirimbo ahubwo yatevye bambwira yuko wazongorera video okay muga sinzi cyabaye kwa kundi nakubwiye ati umuntu agufasha ya birumvika numenya hagarukiriza rero je nagiye kwishiduka mbona umunsi umwe bahagarika bambwira ati bro nahi wawe muri match sinzi kuntu ariko hari igihe higeze gucikikana kamakuru ku mbuga hwaniro bavuga yuko Stilozof yarose inzu mwirohero yari inzu yo gupanga yari inzu gwanje yari inzu ko ari gupanga yo gupanga uracyayirimo cyane warayihega nabaye amezi rero ubuzima buragoye wabayeho muri avance wayibayemo muri avance wigeze urabiheba wabayemo muri avance gusa yari shameze mu nganga nabayeho nka 6 mois 6 mois mugarumva Akeza barafasha ikintu gikomeye cyane Akeza arona Akeza nibo bandihira iyo nzu ariko hari vuba cyane muri izo simwa muri ico gihe cyose wayibayemo nta n'umuziki n'umwe wigeze soho wapi nagoma ndindira ibikogwa biva hariya muri Akeza bambwiye ati dukore video mu rugendo mwabanyemwo warakoze ibiteramo byo gute wararonka amafaranga bemeze gute ibiteramo nangoye kubikora ariko tuvanye nabo tukiri kumwe nabo nakoze ibiteramo nka 2 aho harimo na journée menga kermesse yo ishuri pardon nancitse umutwe urumva byari ibiteramo 2 byari byinshi cyane sinzi cyabaye ari ukuntu basaba amahera y'umurengera niko novuga ko ari gukomeza brand muga hari ukuntu basaba amahera bigaca bituma mbura show rero nivayo show ya mbere nagize ni show yiwanje why not concert
naringaniye wewe naringaniye warukaniye gukora show Yeah. ariko bo barakubanira wowe bavuga ati amara mukazana ni make ngo stilo akeneye kuyaya kuba muri management byakwishiki ni kihe kintu byakweretse yuko ku musani ari muri management nubwo atari management murafise ukuntu bari mubanye murabyo ukuntu byasabwa ko ari ibintu mukurikiza n'iki ubu ni kihe kintu wize kuri management y'umusani ikintu nize muri management kera je nahora nibaza kuko naramuzana munakurikirana mu muziki nibaza ati mu management aragufasha byose nyene akakorohereza nk'umuziki rero mugasi uko bimeze hari ibintu nk'umuririmbyi nawe utegerezwa kwikorera nico kintu nize utarindira yuko undi mugabo aze akigukorera kuko umugabo arashobora kugufasha uwejo akagutana urugamba rugeze aho rukomeye rero nk'umuririmbyi ukwiye kwigwanira niko nize sanabaye nk'umuntu w'umufighter yigwanira kuko kwiga gupambana kwiga gupambana indirimbo tiko numva ndyohewe imaze igihe ntibikunze yuko ikorerwa video korera kuko bazokora video bakubwiye ati uyisabye bakubwiye ati isora uko nyene canke kwisora kujya nishuwa yiwanje kuko naragerageje gukora ama video amasanamu amwe hari amwe twakoranye amasanamu barayanyima kandi yarayindirimbo nyene why not concert umva nakoze concert kugira miga mahera yo gukora video mugani vyagenda neza nkuko navyiyumvira rero ndabona ati nta kintu cyo kirinjira cyo tuma nkora video kandi mazigiye kinini atabishasha ndiko ndatanga umva nagoma ndindira gukora video hari gino sanga bimaze n'imyaka ni womenya igihe niki nyene rero reka nsore video imana ihezagiye mambe sore audio imana ihezagiye nzokora video muga audio ndirimbo yasohotse hitwe kwa bishasha nanje ndongo kunsubire kugira visibility yes nuko by the way entre tatu tumanze duce kuri ku ndirimbo wakoranye na 90 90 na Stilos of apara yuko bose arabaririmbye hari ikintu baba bafana nk'isano bafitaniye swate mu miryango kwa nta kintu dufana muzimu ko nyene umuzi naitifu ko nyene 90 umuzigute watanguye kumumva ryari kera cyane kera mfise ngira nka 11 akirimba kuga nje yaki beat so nari nyine umuto muga ijya ndirimbo narayikunda cyane kuko no kwishuri niyo naririmba cyagi yageze byo kuririmba mu ishuri nino cha ndirimba Natif namumenye uko nyene kuva kera gukorana nawe byabaye comme surprise sibiro nani rapanze ni Akeza Net bamukorondereye cyangwa nibo bamundondereye umaze kumva ko ugiye kuririmbana na Natif ugiye atari undi muririmbyi muraririmbana ngaha mu Burundi ariko butaka bw'u Burundi for the first time waciye uyumvira iki kubera iki wibaza ko bakorondeye 90 sinobi oya nije namusavye niwe wamusavye kubera nije namusavye kuko 90 n'umuntu muri legend kandi na drill ni proposition na tuko turakora irya ndirimbo ivyo bito umva nagomba ndayikore ndije nyene mu producer Moremore yagira arampropose ati indirimbo worondera nk'umuntu mu drill wunda kubita drill ndimva ati wanoshira propose ati rondera muri twa 90 ati 90 uko 90 no yara cyamamare yo kwemera 90 ati nugira ukibazo we pima nufise brand ni wa mama na wewe ati gerageza hama ndabimenyesha abijeje muri Akeza barambwira ati nge tubikugeragereza bagerageje babicabona birakunze 90 ni yahanga ngo ati nge ndamurikire verse ndamu blessing iti vyo bito birasanzwe babirakozwe cyaba birakozwe neka bimeze yes umunsi wagarutse na ko numva ndyohewe uryohewe kubera iki story behind iyi ndirimbo imeze gute indirimbo nakubwiye ko nayikoze mu mwaka n'amezi icyo gihe yari vibe kabisa nari ndyohewe for sure nari ndyohewe ko nari ndose ubuzima nako atabwona nifise umva nari mboye umustar ariko tikigiye cyama why not nimbe mazigiye kinini wafi mu mwaka rero yari inspiration ico gihe mugana vuza tireka ndayisore muri kino gihe naho nyene ndaryohewe naho nyene ndaryohewe cyo kine ikintu kiryohere ni giki ikintu kinyoheye icyambere
naba abantu 50 kwanza ndagihereko ibihumbi 50 kuri YouTube si ibintu biki bagukurikira bankurikirana yaya ikindi kinjoye naco nuko muri amezi aheze naraciye mu kintu cyitwa depression kandi abantu batanamenye depression ya n'umuziki nyene birancanga navuga ati ibintu nitayemo nibiki ababosi bose bikase rero ya ababosi ariko tuguma tubona amakava ubwo mukubita amasho hariya no kurondeza bro mbwa nabirenze urazi nawe ijya show yari iwanje nije nayo nayiteguye okay mbwa urabona gutegura show ikintu cyoroshe hari n'ivyo ushiramo utabigarukana n'ivyo nashizemo navyo nagarukanye kabisa rero mbwa byaraneze ko nagize ikintu ciwanje no mwaka uzanize ko nzobikora okay indirimbo numva ndyohewe numvuga indirimbo yasohotse haize igihe kinini utari kurakora mbega kubera iki yasohotse ata video uburyo bwarabuze cyangwa video irahari bimeze gute video nakoze ari ukuntu yafashwe n'amasanamu rero cyamvuga ati inkengore ndayirekuri audio hama video ndiko ndayirukamwe muri isome nayo nyine ndayirekuri ya Stilozof ko umusare biraryoshe waravyifuza naravyifuza ya ubuzima abayemo no musi Stilozof buramuryohera ya urandyohera gusa n'igihe bumbabaza ukicuza ati yo mfuma ndeka kuba umustar yo fuma ndindira ane urumva ko kureka nategerezwa kubijya ahubwo yo fuma ndindira mu mutwe bavuga ati yo fuma ndindira nganzoronga ya mitahe ya yindi inganuku byari kuryoha muga this what it is man ashase konche mu mahasu y'umuziki kandi niyo ndiko ndacyamo kandi ari karanyuba je bino bingomeza bimbabaza irandyohera urabye aho bigeze no munsi n'ivyo mazi imisu camwo turabandanya cyangwa turahagarika umuziki ayo muziki turabandanya abantu batara igihe nahagaritse niyo cyo nabwo ati nahuye na depression kuko uno mu muziki kuba update ari gihe man umuntu umenga umuntu wese yakwibagira numwe ariko arakubona kandi byitwa yuko ngurafite izina ngurazwi kabisa so ibyo byose byapfa byo kudakora umuziki muga imisi gusa nkora umuziki nkuko usubiye gusora gishasha ndabona yuko ari ikintu kiminduye mu buzima ya umunezero muri make niyo mano yanje bro nuko imbere yuko duca twakira abantu babiri bashobora kugana na Stilozof your favorite song muri izi ndirimbo zose ufise favorite song cyangwa indirimbo wumva nyine ukavuga uti wow iyi ni je nayiririmbye mugabo ndayituye niya indirimbo yitwa wumve sekuru mudindizo na urimye bambona nzojya bansaba kiyede kindiha nkabona ivyunguka abaje banuka ni nabo bansaba wumve niyo nyene ni wumve tugiye gatuna ninumva ndyohewe nayo utarayumva agende yumvise mbega akantu na gato kuri no ndirimbo numva ndyohewe kabisa ngo twe turi fine, it's a vibe with my people. Ukuntu ndi high, I'm gonna fly like a eagle. Put me on the table, bills ushire kuri stilo. Zidaheti tonaguze, banu banje ndawachapa fimbo. Kono banjo hewe. Amen. Umbe kabisa mika unyakirira abantu babiri 67 31 0000 uganire gatona Stilozof Papa Love. Allo na mahoro wumve umeze neza ego turashima muragumye namwe twe ibintu n'amahoro tubwana ndari hehe ndamukiriza umutumire arakumva yaga nawe ndabaramukije ama tumushimire ku gikorwa cyiza yashoye kuduha koze aro wi turakumva hama akabazo je na ifise ego hari indirimbo yigeze gusohoka umufana mbe yoba afise ibibazo n'abandi baririmbyi ko bamuririmbyemo mw'ijya ndirimbo ho yabyakiriyemo gute
nuko murakoze irambire tugire ko Ah, wa muraperi w'igipara ibintu nk'ivyo cubyibuka ndavyibuka oya nta kibazo dufitaniye na Bface cyangwa undi muririmbyi no ngaha muri industry. Bface yabigize kujya com afite icyo yarondera ashobora kuba ko ari gushaka nko gutuma indirimbo yiwe sinzi nomenye ikundwa saribaza ko Bface yo cyane nomenye izi strategy cyane Bface twaricaranye arambwira ati stilo naribi naki ahubwo ndiko ndashaka kugaruka kuva muri make kwari nko kunkoma ariko nk'umuraperi mugenzi wawe kubera guhamagaye wavyakiriye gute ya navyakiriye neza ahubwo gusa nuko vyahuriranye nanje biriko bitariko birankundira mu buzima bwa misi yose bitariko ndisa no suku ndamwishura mugandi ariko mwishura ko bishitse hakaza iyo wumvise nk'umuntu yavuze ati genda ati urapa nkawa murapere w'ubuhanza iyo message yumvise uyumva gute wowe binyumvisha yuko nakoze kandi bikamenyekana bigakundwa uwo muntu bawumva ko bariko bamubwira ko akaze cyane ya akaze ni kuko nanje ndakaze aha uyu aba yagiye nuko imbere y'umwanya si umwanya nyuma yawo si uwundi ariko kandi tuzongera tubihage n'uwundi munsi bwana Stilo Zof niwe muntu afise ubuhanza buri fake hajya ugenda muri salo kangahe mu kwezi oya si mu kwezi ni kundwi kundi bashaka kumabagira nko kumukundi ndatera ritushe bufise garanti ingana gute ubwo buhanza urasigaje umwaka umwe n'inusu uzoca utereka imishatsi canke ugira igipara sinzobimenya ico gihe bivanye na situation nuko byari bihe byiza cyane wakuze kuza ndabashimire nanje ndagenda abwiye n'akajambo abakunzi biwe na cyane cyane baraye bakuje 50,000 genda ubabwiye akajambo banaguforongiye ku mbuga zawe zose urako tuce twisezerera go live day by day, we don't care about tomorrow. No, we got our bless, ubijejwe give us tomorrow. Babongere. So abafana banje ngenda bashimire, ndabwiye murakoze cyane kuma ikintu citwa subscribe, views, share, comment. Ni ikintu kimotiva kandi ndabasezeranye yuko umuziki ngiye gukora ngiye kongeza inguvu. Abantu 50 mwanyeretse yuko iyi mano yanje sicoroshe ngo ndabemereye ngiye gushiramo inguvu nubwo sa n'umuntu ari jenyene ndiko ndakora jenyene muga ndakora kandi bizogenda neza ndabashimira aho bari kandi nongeye nereka mu nabandi bantu bakunda umuziki bawufasha iboshikana bakadushigikira tukegera imbere aho bakuru bacu bageze natwe tukashika tukaronka ubwo buryo natwo hindura imibereho y'imiryango yacu aho tuva hakagira ikintu gihinduka gikuru cyane ni merci big up sana abakunzi kuri 50 n'abandi batarakora mudushigikire dukwize turonke silver award ariko Instagram ntirikiraduka nikiraduga Instagram iri hasi ubwo nayizo duga bivanye na content ziko zagana zicako uzagira urugendo gwiza intumere neza urakoze cyane Drizzy wagwan na Hedge